ni wewe narongeyemo amahoro mu mutima nahora ndayaronderane ariko ntandi hariho ntawundi atari Yesu yomuma ntabindi zira no kwemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we kera narondeye umunezero n'iz'umutima mperuye ariko narengana umukiza anegesha urukundo rwiwe atari Yesu yomuma ntabindi zina no kwemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we nagejeje kunywa ku migezi y'umunezero w'isi irakama ngihebura bose zigirijwe narira cyane atari Yesu yomuma ntabindi zina no kwemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we sinarizwa nuko nagufise gushika umumuriye unkoze ku maso ndakwiheza nkubonye ndizwa n'igishika ntawundi atari Yesu yomuma ntabindi zina no kwemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Haleluya, amen, haleluya, amen. umuririmbyi aririmbye neza ngo nta wundi atari Yesu yombumba. Haleluya, Amen. kano gatondo rero n'agatondo keza, agatondo uhoraho yatugiriye neza, agatondo ko kongera kubonana n'uhoraho. Reka nongera kumenyeshe ko uyu munsi w'Imana ari umunsi ugira kabiri w'ukwezi kwa gatatu. Haleluya, Amen. Imana yatugiriye neza, wowe naje iduha kuvyuka amahoro. Haleluya, Amen. hari abari barondeye gushika ku munsi nk'uyu batawuronse, ariko wowe naje reka dukomere amashi iyo Mana yatugiriye neza ikaduha kuvyuka turi bazima. Hamwe n'ivyo tugiye gusenga Imana. Uhoraho data wa twese wo mw'ijuru, tugiye kuguha icubahiro kano gatondo
uno munsi w'Imana w'izina rya Yesu Kristo hariho benshi Nazareti bakomeye, turaguhaye hariho benshi amashimwe bahambaye, ku byo hariho wadukoreye benshi bafite turaguhaye ubutunzi, amashimwe hariho ku benshi bitangaza b'abanyabwenge, watugiriye hariho benshi Mwami, bakomeye nivyo bari gushima barateguye n'imigambi mw'izina rya ikomeye Yesu Kristo bategereza wagiriye gukora uyu neza munsi, ubwoko bwawe ariko wagiriye babyutse neza abo byanse. watoranyije Mwami, None natwe Mwami, n'ubuntu gusa, turaguha icubahiro. n'ubuntu bwawe Turaguhamagaje bwonyene rero, nibwo Mwami, bwadushikanye kuno kuri aya munsi, masaha. mubane None natwe. turavuze ngo niwakire Turakwinginze amashimwe. mw'izina rya Yesu Kristo Mwami kugira ngo w'abami, utangurane natwe watwemereye kandi uze kubyuka turi guhezanya bazima, natwe. ukaba Mw'izina watwemeye rya Yesu kurangiza iyi Kristo, ndwi turi bazima, turahamagaje ubwiza watubyukiye bwawe. mu ngoro Wowe yawe. uturongora. Twemere wakire Ubwiza amashimwe, bwawe. twemere Wowe wakire izi utuja imbere. ndirimbo, Mw'izina twemere rya Yesu wakire Kristo. gusenga Wumva kwacu. gusenga kwacu Oh, Mwami, kuno tugendere munsi Mwami. uzobukoze uwo twaseni wa mubi mw'izina rya Yesu Kristo duhamagaje ubushobozi bwa mpwemu yera, Amen, duhamagaje amen, urutonde rwa amen, mpwemu amen, yera. amen, Mwabari amen, muhoro amen. tugagarira Mwami, Mwami, uturongore Mwami. kandi uturongore muri bya byiza byawe. Yego Mwami. Urakoze rero, turagushimiye. Amashimwe icubahiro birushize kuba ibyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Haleluya. Amen. N'umunsi mwiza rero, turakwinginze rero ngo tubandanye mu bwiza bw'Imana dusenga Imana. Iyurushe iyuremerewe bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe mukunzi wawe, nta wundi wobona hafi yawe, bibwire Yesu nyene. Ayo marira, ayo marira nayo marushwa, bibwire Yesu, bibwire Yesu, hari icaha wari wanyegeje, bibwire Yesu nyene. Uratinya urupfu ruzoza, bibwire Yesu, bibwire Yesu, iyumvire ingene Yesu azoza, bibwire Yesu nyene. Haleluya. Amen. Ibyo ufise byose ubibwire Yesu ngo niwe mukunzi wawe. Haleluya. Amen. Niwe mukunzi aruta abandi bakunzi. Amen. Nico gituma ino ndirimbo n'umuririmbyi aduhamagariye kubwira ivyo ibitugoye Yesu. Nawe ndaguhamagariye kuri uno munsi ngo ubwire Yesu ibi kuremereye byose. Tugeze rero mu wundi mwanya mwiza aho tugiye gutazira no guhimbaza Imana. Ni ku bw'ubuntu twababariwe, waratwakiranye ishika cyinshi, ntacyo gereanywa nawe. ubu nguwe neza, Uguwe neza kubw'ibyo wakoze, ubwizigirwa bwawe burangikuje, muri kiwe n'urukundo rwawe. tunamurira Tunamurira amaso, wewe
kwariwe uriruze turirimbe Data turaguhaye icubahiro Haleluya. turagushimiye mwami Yesu. oh ni wowe mwami ugira uze ni wowe twiteze ni wowe turindiriye kuko uri umwami w'abami inganji yawe mwami ntizigera ihambuka mwami turaguhaye icubahiro turaguhaye amashimwe turagukuriye ubwatsi mwami ngwino uganze ngwino uganze ngwino uganze mwami turaguhaye amashimwe turaguhaye icubahiro turaguciye bugufi data wera wamana igira neza wamana y'ubuntu bwinshi wamana utugirira neza kuko yuko bwije turagushimiye rero kubyo wakoze turagushimiye kubyo uriko urakora turagushimiye n'ibyo witeze kudukorera mwami inganji yawe mwami igaze mwami amavi yose agupfukamiye urakoze turagushimiye urakoze turagukengurukiye amashimwe icubahiro birushirize kuba ibyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo amen haleluya tugeze rero mu wundi mwanya mwiza wa mwanya wo gutanga amashikanwa ukore mu mufuko hanyuma utange ishikanwa ryawe maze Imana yiteguye kuryakira ndetse no kurihezagira. Haleluya. Nuko murakoze mwe mushoboye gutanga amashikanwa na wewe uri kure turakwinginze ngo urashobora gutanga ishikanwa ryawe ucishije mwami kuri bwa buhinga bwa none muri iri mikashe inimero ni inimero 62 66 29 39 uzobona umugisha. Reka rero tugusengere wowe wataze amashikanwa na wewe witeguye kurungika ishikanwa ryawe biciye kuri ubwo buhinga. Data mwiza turaguhaye icubahiro turagushimiye ubuntu bwawe n'ubukuru bwawe turakweretse rero abahungu n'abakobwa bahejeje gutanga amashikanwa turasenze tubasengera ngo umugisha wawe mwamubane nabo ubagirire neza aho bakuye ubagurire mu izina rya Yesu Kristo abakuye mu ndimiro mwami indimiro zabo uzihezagiye abakuye mu ubuzi bwabo ubagirire neza abakuye mwami mu bidandazwa nabo nyene ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo ineza yawe mwami ibabeko turasengera n'abatashoboye kuronka nawe nyene ubitwararike kugira ngo ejo baze baronke ico batanga uzobukoze umugisha wawe mwami ubabeko amaza n'amaza kandi turasengeye n'ibikorwa agiye gukora mwami bibikorwa mwami vyo kwagura ubwami bwawe urakoze amashimwe icubahiro birushirize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo amen haleluya amen. Nuko tugeze mu wundi mwanya mwiza
aho tugomba kumva amajambo y'Imana. Tugiye kwakira rero umukozi w'Imana agiye kutubwira amajambo y'Imana. Mu kumwakira dukomera amashi menshi cyane Imana, kandi Imana ibane nawe. Turareka rero tumusengere. Data mwiza, turashize mu biganza vyawe uwo wateguye kuri uno munsi ngo atubwire amajambo yawe. Mu izina rya Yesu Kristo, ubane nawe, yasame we wivugire, kandi ubwiza bwawe bubane nawe. Urakoze, amashimwe icyubahiro birushize kuba ibyawe, ubu n'ibihe bidashira, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Wacu nahimbazwe. Amen. Tugiye mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Tugiye kuramutsa mwese abari hano n'abariko baradukurikirana. Imana ishimwe. Amen. Nongera ndayishimira kuriho na jewe nkaba ndiho. Haleluya. Amen. Amen. Uyu munsi w'Imana ni umunsi urangije indwi itari isanzwe mu buzima bw'abakenyezi, mu buzima bw'imiryango, mu buzima bw'ishengero, mu buzima bw'igihugu no mu buzima bw'isi yose. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Kuko cyane cyane turabizi ko umukenyezi ari urufatiro rudasanzwe mu bwami bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Kuko ari we Imana yabonye ko ari we akwiye kuba umufasha w'umugabo kugira ngo umugambi w'Imana uje mu ngiro. Nubwo habaye icyago, umuryango wa mbere ntubyitwaremo neza, Imana yasubiye kwiyumvira ingene yocungura wa mugambi wayo, isubira guca mu mugore wundi yitwa Mariya. Uwo nawe abyara umukiza w'isi yose, abyara umukiza w'amahanga. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Wa mugambi usubira gute? Usubira kubandanya. Uno munsi mu gihugu turigishwa neza, kandi turigisha neza tuvuga yuko iyo umuryango utari amahoro tudashobora kuronka igihugu kiri amahoro. Iyo umuryango udatekanye tudashobora kuronka ishengero ritekanye. Oro urufatiro rw'umuryango ni umukenyezi. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Muri iyi minsi rero nk'uko mumaze iminsi mubyumviriza mu matangazo, ku mateleviziyo, ku maradiyo, aho mugiye mu bikorwa by'igihugu, mwarumvise neza ko iyi ndwi bari bayihariye umukenyezi. Iryo yerekwa si yerekwa ryavuye ahandi, ni yerekwa ryavuye kuri Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ugiye gusoma muri Bibiliya amakuru meza y'ubufasha bw'umugabo ahera ku mukenyezi, hanyuma Bibiliya ni mu itanguriro, Bibiliya irangizwa nuko hazobaho umugore agiriwe ubukwe bwiza budasanzwe. Haleluya. Amen. No hagati hari ibigeragezo by'uwo mugore, ariko turasoma neza ko uwo mugore yatabawe agatwarwa mu bugaragwa kuzigamwa. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Uyu Amen. munsi rero nje hano ngo tuvugane ku ijambo rimwe ryerekeye ingene Imana ifise ikibanza ciza yateguriye abakobwa b'umwami, abakenyezi. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Turasoma mu ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo ca Zaburi. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Igice ni ca 45 ndagisoma cose, hanyuma nze kuvuga ko amajambo makeyi ku mirongo imwe. Mu Zaburi ya 45 turera ku murongo wa mbere dushunguruke gushika ku murongo wa 17. Umutima wanje urabize usesekara ibyiza, ndavuga ibyo nageneye umwami. Ururimi rwanje ni ikaramu y'umwanditsi w'umuhinga. Mbiriza uwo mwami rero ingene iyi Zaburi imuvugako. Uri n'ubwiza buruta ubw'abana b'abantu. Vuga ngo amen. Amen. Igikundiro gisutswe mu minwa yawe. Amen. Nico gitumye Imana iguha umugisha w'ibihe bidashira. Amen. Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo yamuhaye umugisha w'ibihe bidashira. Haleluya. Amen. Wa muhizi we, ambara inkota yawe kwitako, ambara ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Uwo ni Yesu. Ugenda n'icyubahiro, ugendera ku ifarasi, utsinde. Haleluya. Amen. Urwanire ukuri n'ubugwaneza
no kugororoka. Amen. Ni Amen. Kristo wenyine ashoboye kurwanira ukuri n'ubugwaneza no kugororoka, abandi byarabataye ku amazi. Ukuboko kwawe kw'iburyo kukwigishe ibitera ubwoba, imyambi yawe irasongoye, amahanga agwa bukumbi imbere yawe, imyambi yawe iguye mu mitima y'abasi b'umwami. Nta wundi amahanga yumva akajugumira atari umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ingoma yawe Mana ihangamye ibihe bidashira, icumu ry'ubugabe bwawe ni icumu ry'uwuganza atunganye. Uwuganza atunganye n'umwe, ni Kristo wenyene. Haleluya. Amen. Abandi tumwigirako. Imana ishimwe. Amen. Wakunze ukugororoka wanga ubugarariji, niwe mwami yakunze ukugororoka yanga ubugarariji, abandi tumwigirako. Nico catumye Imana niyo Mana yawe, umva Imana yacu rurema, niyo Mana y'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ikurobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha bagenzi bawe. Niyo yarobanuje amavuta y'umunezero Yesu Kristo. Turabona muri Yesaya 61. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Impuzu zawe zose zitamirana isenga n'imbazi na keziya, mu ngoro zisharijwe n'amahembe y'inzovu, inanga ziraguhimbaye. Haleluya. Amen. Umviriza aha hepfo rero niho nshaka. Ibyo byose mwumvise ko ari biranga ubwiza bw'umwami. Aha hepfo navuga ngo mu nshoreke zawe z'icubahiro harimwo abakobwa b'abami. Haleluya. Amen. Iburyo bwawe hahagaze umwamikazi yambaye izahabu yavuye muri Ofiru. Amen. Amen. Mu nshoreke za wa mwami mwiza twariko turasigurirwa ibimuranga, harimwo abakobwa. Amena. Amen. Harimwo abakobwa b'abami. Iburyo bwiwe hahagaze iki? Umwamikazi. Uvuga ngo byo bariko baratubwira muri kino gihe byo guha agateka umukenyezi, gusubiza ijambo umukenyezi kuko ari we rufatiro rw'iterambere ry'imiryango, ntibihenda. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Umve mukobwa, wiyumvire, ubange ugutwi, kandi wibagire ubwoko bwanyu n'inzu ya so. Umva abakobwa ibyo dusabwa, twibagire ubwoko bwacu n'inzu za ba data. Twumvirize ibyo tuhanurwa. Nico kizotuma umwami agwa mu igikundiro cawe. Haleluya. Amen. Kuko ari we mwami wawe, nawe umwunamire. Bakobwa beza, umwami azotugomwa tumushiriye bugufi. Haleluya. Amen. Kandi umukobwa wo muri Tiro azozana ingorore, kandi abatunzi bo mu bantu bazogusaba ngo ubatonere. Umukobwa w'umwami ari kare, afise ubwiza bwinshi. Haleluya. Amen. Umukobwa w'umwami ari kare, afise ubwiza bwinshi. Wa mukobwa afise ubwiza bwinshi kuko n'umwami wiwe nawe afise ubwiza bwinshi. Haleluya. Amen. Impuzu ziwe zishazishijwe n'inyuzi z'inzahabu. Ahava azanirwa umwami. Umviriza ibirori bizokurikira nabyo. Haleluya. Amen. Ahava azanirwa umwami yambaye impuzu zisharijwe, abakobwa bagenzi biwe bamukurikiye bahava bazanwa aho uri mwami. Amena. Amen. Uwo munsi mukuru wo kuzanwa kw'abakobwa beza beza imbere y'umwami, barazananwa umunezero no guhimbarwa, binjire mu ngoro y'umwami. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Vuga ngo ubwiza bw'umukobwa w'umwami. Ubwiza bw'umukobwa w'umwami. Numvise nezerejwe cyane na kino gice, ndavuga ngo umwami Imana, kumbe ibyo abisi bakora babifise ko ububasha, kuko bifise na referanse mu ijambo ryawe. Haleluya. Amen. None natwe abana b'Imana, natwe mu ishengero, natwe mu miryango rukristo, natwe mu mashirahamwe rukristo, natwe mu masosiyete rukristo, tugire umwete, dushire inguvu mu ijambo ry'Imana,
kuko ariyo hari urufatiro rw'ibyo dushaka gushikako byose. Amen. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Ndagomba ngo shengero ry'Imana munyemerere kuno munsi indwi igihugu cyayihaye umukenyezi, isi yose yarihariye umukenyezi. Hano mu ishengero turafise abakenyezi, mu miryango yacu turafise abakenyezi, mu mashengero hose hirya no hino mu masosiyete harimo abakenyezi. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Dutere intege abakenyezi. Amen. Amen. Dutere intege abakenyezi bibuke ko bategerezwa guharanira ubwiza kugira ngo bazoregukanwe imbere y'umwami buzuye umunezero. Amen. Ntiwabyumvise kuko umukenyezi Amen. umunezero, umukenyezi niyagira umunezero, niyagira ubwiza. Haleluya. Umukenyezi niyagira umutima mwiza, abo mu rugo mwese muzogira amahoro. Amen. Abo muri sosiyete mwese muzogira amahoro. Amen. Abo mu gihugu mwese muzogira amahoro. Amen. Abo mu isi yose muzogira amahoro. Amen. Haleluya. Amen. Ingorane dufise ni imwe rero. Haleluya. Abo bagore n'abo bakenyezi n'abo bigeme abo Yesu yita abashikiwe cyangwa abakobwa b'umwami, Imana ihabwa icubahiro, Amen. barafise ikibazo. Amen. Amen. Barafise ikibazo, buzuye umururazi. Imana idutabare. Amen. Benshi Amen. muri bo buzuye iki? Umururazi. Aho niho ngomba ko nk'abakozi b'Imana b'abasenzi tuje imbere y'Imana tuboroge. Imana igire gute? Itabare. Haleluya. Amen. Dukeneye umukobwa arindirijwe umwami w'ubwiza, nawe yuzuye ubwiza n'umunezero. Amen. Ntidukeneye umugore yuzuye umururazi. Haleluya. Imana idufashe. Byagenze gute? Isi yarateye umururazi umugore. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Uravye ku byabereye mu itongo rya Edeni, abagabo bose bashahaguka. Ntimwifatanye n'umugore, ntimushire umugore mu bintu byanyu. Umugore niwe yazanye Satani, umugore niwe yazanye icaha mu isi. Imana idutabare. Umugore barakomeretse, umugore arababaye. Imana idufashe cyane. Amen. Abagore benshi baradudumiwe n'ibyo babayemwo mu buzima babayemwo. Imana idufashe. Amen. Kandi barakomantajwe imitima, ntibababarira. Ubu abagore benshi bari buzuyemo kutababarira kubera ibyo bahuye mu buzima. Imana idutabare. Amen. Abagore benshi ubu nta mpuhwe bafise kubera ibikomere by'ubuzima. Vuga ngo Imana ibatabare. Imana ibatabare. Nta bwiza bagifise, nta bwiza bwo kwizera no kwizigira bagifise. Imana idufashe cyane. Imana ibatabare. Haleluya. Amen. Ndagomba ngo muri iyi ndwi dusenge Imana igira ishikoreye abakenyezi, igira ishikoreye abagore, igira ishikoreye abakobwa. Muri iyi ndwi kura umururazi muri abo bagore buzuye umururazi. Kuko abagore buzuye umururazi nibo batuma isi biha. Kandi Imana yari yatuzanye mu isi ngo dutere isi kuryoha. Haleluya. Imana yari yatuzanye mu isi ngo duhinduke umuryosha w'isi. Imana idufashe cyane. Ariko kubera ko byinshi bibakorako biterwa n'abagabo. Imana idufashe cyane. Hanyuma ikindi kigira kabiri, si abagabo gusa batuma abagore buzura umururazi. Oya, hariho n'ubundi bwoko bugira kabiri bw'abandi bagore bwahawe misiyo n'umugwanizi kugira ngo busekane n'abandi bagore bagenzi babo. Abamaze gukora ubushakashatsi batubwira ko 99% y'abagore bari mu ntambaro, nk'akarore mu rugo, ingorane z'ubuzu, intambara z'ubuzu. Inyuma y'ibyo bibazo haba hari abandi bagore bariko barabasita, bagomba kubasohora muri ubwo buzu ngo babasubirire, bagomba kubasohora. Kandi igitangaje, uwo mugore ahagurutse kurwanya uwundi mugore mugenzi we abashigikiwe n'abandi bagabo 2 canke 3. Imana idutabare. Ibyo byose nibiza gutwara bwa buryohe bwa wa mugore yarategerezwa gutegurirwa umwami w'ubwiza. Imana idufashe cyane. Amen. Ariko ndashima umugabo umwe yitwa Yesu. Vuga ngo Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yaraje asanga abagore bari mu gahinda, bari mu mubabaro, aravuga ngo nje kurondera icyari cyazimiye. Haleluya. Amen. Aho umugore yatawe hose wagira gute? Wamusangayo. Umviriza ikintu yababwiye. Yasanga abagore buzuye umururazi. Akarorero, wa mugore bahurira kwiriba. Amen. Aje kuvoma. Haleluya. Yaramwinginze amubwira ngo mama, aramubwira ati reka.
ibyo abagabo mukora usibye ko wowe uri n'umuyuda oya nta n'icizere no kugirira wa mugabo Imana idufashe cyane Amen. haleluya Amen. ariko barayaga kugeza mubwiye ati yego aya mazi ifise ubugingo no yaguha ariko uzanye umugabo ati reka nta mugabo ngira yibaze ibyizigiro by'umugabo byari byaramuvuyemo kuvuga ko afise umugabo byari byaraheze yari yuzuye umururazi Imana idufashe cyane Amen. Yesu aramubwira tuvuze ukuri nyina wanje kuko n'uwo mwararanye n'uwa gatandatu kandi si umugabo wawe none wibaza kubuza ibyagezwe ko yavuga ngo basokuru ba Aburahamu batubwiye ngo Mesiya turindire azoba ameze gutya na gutya yari umugore wo mu Mana yari umugore wo mu ishengero yari umugore yigishijwe iby'Imana umugabo yari afise igikomere umugabo wa mbere yaramutaye uwa kabiri aramuta uwa gatatu aramuta uwa kane aramuta uwa gatanu kugeza aho agera ku wa gatandatu Imana idutabara Amen. umva yari afise igikomere kingana gutya umugabo Yesu yaragiye akamubwira ati yo umviriza nyina wanje mpa amazi nywe ati ndayaguha genda ubazane Imana ishimwe ko yatabawe agakiza kakasubira mu bugingo bwiwe ibyizigiro n'umunezero bikagaruka acaragenda mu gisagara ahamagara abandi bantu isinziro kandi ntiyahamagaye abagore gusa yahamagaye n'abagabo yahamagaye n'imisore yahamagaye n'abana Imana ihabwa icubahiro Amen. ni ukuvuga ngo umugore umwe akiza umururazi isi irakira Amen. 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 umugore umwe akiza umururazi Yego. igihugu kirakira Amen. umugore umwe wo mu ishengero akiza umururazi ishengero rirakira Amen. umugore umwe wo muri sosiyete akiza umururazi sosiyete irakira mu izina rya Amen. haleluya Amen. nagomera kubwira uwundi mugore yagize ibyaha ni umugore yarwaye indwara y'ubutinyanka ayirwara imyaka 12 aho yari afise yari akikujwe n'abandi bantu n'abagabo barimo mugabo umunsi umwe yibye ati jewe uyo mugabo Yesu baguma bavuga ko n'abagore abemerera jewe icompa ngazomukorako gusa ku buyonga bw'inyampuzu yiwe zoca nkira Imana ihabwa icubahiro Amen. raba uwo mugore yaratawe hariya agafata ingingo sinzi ibyo yaboshe n'ibyo yaboshe akagwana mu bandi bantu benshi murabona ryasinzi ryagendanira Yesu kugeza aho ashikira ku buyonga bwa Yesu akagira gute agakorako yari yagwanye urugamba rudasanzwe Amen. haleluya Amen. Yesu aravuga ati hariho umuntu ankozeko kugeza intumwa zose mubwiye atereka sha ubwo bujana ibi bihumbi n'ibihumbagiza twese biriko biraduseka biradusita wowe uvuga ngo hariho umuntu canye n'abantu bagukozeko atoya hariho umuntu umwe gusa umukobwa wanje ankozeko haleluya umukobwa w'umwami tunezewe Amen. wa mugore ati ndapfuye ko abivugiye hejuru babagabo abanyana bari nga baranyisha Imana idutabara Amen. Yesu ashiramuhamagara aramubwira ati genda urakiza ukwizera kwawe kuragukijije mukobwa wanje Amen. haleluya Amen. umva hari n'undi mugore yari afise inyonza ku mugongo yagenda arutunye nka dromadere haleluya Amen. yari igicibwa mugabo yahuye na Yesu aramubwira ngo urakize nyina wanje ako kanya rwa runtu ruvako araryoherwa abantu benshi bavuga ngo Yesu ministere yiwe yashigikiwe n'abagore gusa ntibari bonyene gusa kuko intumwa zitari abagabo ariko benshi usibye zirya ntumwa bamukurikira kuko batabawe basubijwemo ivyizigiro haleluya Amen. basubijwemo kwizera umururazi bari bafise awubakuyemo Amen. icoma wa mugabo we ukaba umwe akura basi umururazi mu mugore n'umwe wo muri iyi sosiyete haleluya Amen. kuko abo bagore ndakubwira ikibaranga n'abagore bavuga gutya ubwabo baribwira ngo ntukizere nari uwundi mugabo sha urabizi abagabo ingene bameze abagabo n'abana b'abandi nakwizera bigera bagira n'umugabo wiwe ntamwizera murabyumva aho niho ibintu byapfiriye umururazi si yabateye ubatera no kuryamana n'umugabo umwe mu ishuka umugabo batamwizera iyigira kabiri usanga bavuga bati reka ntukizere umugore sha umugore ni inzoka umva ntiyizera umugabo n'umugabo we ntamwizera n'uwundi mugore ntamwizera na nyina ntamwizera urumva abo bantu bazomarira iki sosiyete Imana idutabara umururazi bavemo Amen. kandi ikindi kizoba kurangira abo bagore ni nyakamwe nta bagenzi bafise
abo buzuye mu mashengero, abo buzuye mu masosiyete, abo buzuye ku isi yose. Imana idufashe. Amen. Yesu Kristo yazanywe n'abo bagore, aleluya, Amen. ngo bagire ukwizera nabo basubiremo ubugingo mu kibanza c'umururazi. Haleluya. Amen. Ndashima Yesu kuko ari we yaje gukora igikorwa kidasanzwe. Yarabinginga aho bahurira, yarababwira ngo yo nyizera nyina wanje. Haleluya. Amen. Niko yabwiye wa mugore wo ku kidengeri, wigira kigiye kuza kandi kirashitse. Aha atari ngaha i Yerusalemu canke hano muzoza gusenga, ariko abasenga data mukuri bazomusenga mukuri no mu mpwemu. Aka kajambo nyizera nyina wanje. Haleluya. Yararengeye kuba umugabo bohava abibutsa bya bibazo batewe n'abandi bagabo, aravuga basi jewe ndi umuhungu wanyu, wowe uri nyina wanje, uri mama wanje, jewe ndi umuhungu wawe. Haleluya. Amen. Yewe mugore, bakureze bari hehe? Yari wa mugore ngo baturumbutse ko ariko arasambana, bagashira mubebetana ngo bagomba mwicisha amabuye kuri Yesu. Ivyizigiro vyamuvuyemwo ati nta kundi ngomba mfe. Yesu aramutabara, amusubiza mu ivyizigiro ati nanje singucirira uba, genda ariko ntuzosubire gukora icyaha. Haleluya. Amen. Yo nyina wanje urabohotse abagwaye. Imana idufashe cyane. Amen. Nawe uri kuranyumva uyu munsi, birashoboka ko uri umugore yagize uwo mururazi w'isi, yagize ibibazo nk'ibi byabatusomye muri Bibiliya, ariko nagomba nakubwire ngo wihangane, harashari ivyizigiro. Niwemere ko uwo mururazi ugutwara ikibanza cawe co kuba basa umukobwa w'umwami. Amen. 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 Akambikwa ubwiza, akambikwa za ya makanzu meza, akambikwa za nyambara bamagaserukanwa imbere y'umwami, aca ibibatsi. Haleluya. Amen. Satani naguma kuzuza uwo mururazi mu mugambi wawe canke vision yawe yo kuba umukobwa w'umwami canke umwamikazi w'umwami, wateguriwe ubwiza. Haleluya. Amen. Ucike mwene data. Tera intambuko urengere uwo mururazi isi yaguteye. Tera intambuko urengere uwo mururazi abagabo baguteye. Tera intambuko urengere uwo mururazi n'abagore bagenzi bawe baguteye. Usenge Yesu akubwire ngo nyina wanje humura, harashari ivyizigiro. Haleluya. Akubwire ngo mukobwa wanje naraguteguriye ikibanza c'ubwiza, ikibanza c'icyubahiro, uzicarana nanje uzobusa neza nkuko nanje sa neza. Amen. Yazaburi urayibuka, yari uravuga amajambo meza cyane kuri uwo mugore. Imana idufashe cyane. Yari uravuga ngumviriza, ye mu njoreke zawe z'icyubahiro harimo abakobwa b'abami, iburyo bwawe hahagaze umwamikazi yambaye inzahabu yavuye muri Ofiru. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Ube mukobwa wiyumvire, utege ugutwi kwawe kandi wibagire ubwoko bwanyu n'inzu ya so, nico kizotuma umwami agomwa igikundiro cawe, kuko ari we mwami wawe, nawe umwunamire. Haleluya. Amen. Ibagira ubwami bw'iwanyu, ibagira umuryango w'iwanyu. Amen. Ibagira inzu ya so, ibagira ubwoko wavuyemwo, ibagira ibyo byose byaguteye umururazi. Wibuke Yesu umwami wawe. Amen. Umwami w'ubwiza. Amen. Nawe yakwambika ubwiza. Amen. Kugira ngo aguteguriye kuzoja muri rwa rubanza rwiza rw'iteka twimirije kuzojamwo. Muri iyi ndwi rero yahariwe umukenyezi, nifurije abakenyezi bose Satani yari yarujijemwo umururazi kuwusohora mu izina rya Yesu. Amen. Ashengero tuzamure rino sengesho, dusengere bene abo bakenyezi n'abasaba guhebwa n'abasaba guta. Yesu abafise ku mugambi. Data mwiza, mu izina rya Yesu ndagushimiye ko twibukije rino banga ryo gusengera ba bagore buzujemwo umururazi n'isi.
bamwe bahuye n'ibikomere by'abandi bagore nkabo, bamwe bahuye n'ibindi bikomere by'abandi bagabo, bigatuma batacambaye umunezero, bigatuma batakigira ubwiza, bigatuma batakigira impuhwe, bigatuma batakigira imbabazi. Mana ugira ikigongwe, Yesu bagendagendere nk'uko bagendagendereye abanditswe muri Bibiliya, ubabwire ngo nyina wanje humura, birashashoboka ko tuzicarana heza, birashashoboka ko ubwiza bwanje buhinduka ubwiza bwawe, biracashoboka ko umururazi wawe uhinduka umunezero. Urakoze mwami Yesu, ugiye kubikora, ugende mu biyaya, mu misozi, ugende mu bisagara, mu bihugu no hanze y'ibihugu hose ahari bene uwo mukenyezi yuzuye umururazi, umuhe umutima mushasha, umuhingure, kugira ngo sosiyete tugiye kujamwo izobe yuzuye umunezero, ko abakenyezi bazoba bayirimwo nabo bazoba buzuye umunezero. Urakoze ko mwami Yesu wateguye ibihe byiza kuri aba bakenyezi, aba bakobwa b'umwami buzuye ubwiza nk'ubwawe, bambaye basharije. Urakoze ko nanje nzoba ndimwo, na mugenzi wanje wundi azoba arimwo, n'abandi bose bazoba barimwo. Uko umugore niyamererwa neza, abagabo bazomererwa neza, abana bazomererwa neza, imiryango izomererwa neza, ishengero izomererwa neza, igihugu kizomererwa neza, isi na sosiyete yose izomererwa neza, ubwami bwawe buzomererwa neza. Urakoze kubikoreye kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Haleluya. Amen. Arakoze utubwiye ubutumwa bwiza, atubwiye ku mukenyezi, kandi ngo umukenyezi umwe agiriwe neza, ishengero riratabagwa, urugo ruratabagwa, igihugu kigatabagwa. Reka rero tudatebeje turangize ikoraniro ryacu dusenga Imana. Data mwiza, twagushimiye, twagukengurukiye ku munsi mwiza waduhaye, twagushimiye mwami ku byakoretse vyose uhereye dutangura gushika ino saha. Twagushimiye ku matazirano, twagushimiye ku ijambo ryiza rizima, twagushimiye ku byo wakoze vyose. None mwami, aho tugiye kurangiza turakuhamagaje ng'umugisha wawe mwami ubandanye kubana n'ishengero ryawe. Turahezagiye abahungu n'abakobwa, turahezagiye spesialema bano bakenyezi abari buzuyemwo umururazi mwami, reka ubuzuzemwo ubwiza bwawe, baba uburyohe, baba umuco w'inosi, mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bwawe mwami bubane nabo, abari ngaha bumvise rino jambo mwami bari barakomeretse, ubuzuzemwo ibwiza bwawe. Abatwumva mwami biciye mwami ku buhinga bw'ingurukana bumenyi, nabo nyene ubagirire neza. Abari bafise umururazi ubasohoremwo uwo mururazi, ubuzuzemwo ubwiza bwawe. Urakoze, turagushimiye, urakoze, turagukengurukiye. Amashimwe, icubahiro birushirize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nuko murakoze, mujane umugisha w'Imana, Imana ibuzuzemwo amahoro yayo, amen. Amen.